Ndabaramukije mwese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri uw'Imana igenekerezo rya 2022 Ruhuma umwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura mu ntara ya Burunga mu bice vya Makamba, Bururi na Rumonge. Haritezwe kandi ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Cankuzo na Muyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Kayanza, Ngozi na Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Imwaro mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, aho ibipimo bizori kuri degre Celsius 13. Ku Muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose, nayo hazoba hashushe gusumba ahandi akaba ari i Bujumbura, aho ibipimo vy'ubushuhe bizori kuri degre Celsius 27. Mu gitondo hitezwe ko izuba zoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 22 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatugwe n'igo jebu agarukiye hano, bakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nje ndiko ndabashikiriza naho butaha.